muri rusangi alliance ni iki mu kirundi? Numvise umenga mu kirundi tworisigura gutya, mu kirundi ni ukuvuga ngo ni isezerano abantu bagiye hamwe, ni ukuvuga ngo les deux parties, ibice bibiri by'abantu bagiye hamwe bagasezerana bafise ibyo bafunditse. Ibyo bafunditse rero ni ukuvuga ngo haba harimo ibice bibiri, iby'uruhande rwose rwiyemeje. Uruhande rumwe ruba rufise ibyo rwiyemeje, n'urundi ruhande nago rukaba rufise ibyo rwiyemeje. Ubu rero turagarutse mu bituraba, mu bitwerekeye twebwe nk'abana b'Imana, kujya twavuze twagerageje kubivuga, alliance cyangwa isezerano iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo ngo ni pacte canke engagement canke contrat mu gifaransa, mugabo biguma vyitwa amasezerano ari hagati y'imice ibiri y'abantu. Rero twebwe aya masezerano abiri tuzokwiga, isezerano rishasha n'isezerano rya kera, ni ukuvuga ngo ibice bibiri bihari canke iyo mice ibiri ni uruhande rw'Imana n'uruhande rw'abantu. Naho rero turagomba kuraba, ntidushobora kuvuga isezerano rya kera, ntidushobora kuvuga isezerano Imana yagiraniye n'abantu bayo mu isezerano rya kera tudahereye ku nkomoko ku mugabo yitwa Aburahamu. Umugabo yitwa Aburahamu kubera afise ivyo yisangije, kumbure bitandukanye n'abo tuzogenda turabona bamukomotseko, tuzomuvugako, turashaka kumuvugako gatonya, turabe ingene twogenda tumugereranya na twebwe abakristo ba kino gihe, kuko iyo two turasoma mu ijambo ry'Imana tubona Aburahamu yitwa ngo ni sekuruza w'amahanga mu kwizera, ngo ni sogokuruza w'abizera. Kubera iki? Yatubereye sogokuruza. Ntituva mu bwoko bumwe, we n'umuyuda, twebwe turabarundi, mbega yabaye sogokuru wacu mu kwizera. Bisigura iki? Ivyo nivyo rero tugiye kwiga kuri Aburahamu, kugira ngo turabe ingene Bibiliya imuvuga ko, tugende turamutandukanya canke turaraba isano yoba afitaniye na twebwe abakristo mu isezerano rishasha. Nico gihambaye.